Haleluya, haleluya bene data, groupe b'amaso ndetse n'abandi bose aho bari hose mu mihingo y'isi itandukanye. Ndi n'umunezero mwinshi cyane ntangere wo kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe mwese. Ndanezerewe muri aka kanya kubona uno munsi dushikiriye umunsi wa mbere w'amasengesho itarike 14 tukaba twazishitsemo, tukaba twaraye twatanguye amasengesho guhera muri ya masaha saa 9. Amasengesho yamaze gutangura. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ndagira ngo muri aka kanya nibutse abasenzi, ndabatera umwete, ndababwire yuko amasengesho adakorwa ku mutaga gusa. Imana ishimwe cyane. Amasengesho ntakorwa ku mutaga gusa, amasengesho arakorwa no mwijoro. Mbere ndagira ngo mbibutse yuko no mwijoro naho nyene Imana ihakorera ibitangaza. Turagira ngo turabe ingene Imana yakoresheje ibitangaza Paulo na Sila bari mwibohero, bari mu gasho, bari mu munyororo, bariko bahogwa ubutumwa bwiza, barimo baramamaza bw'inkuru nziza ya Yesu, bavuga ubutumwa mu bantu, babwira ubutumwa abanyabyaha n'abatarakizwa, bigisha, barabafata, barabacunaguza, barabakomeretsa, babaha inguma nyinshi, hanyuma barangije babata mu munyororo, barabapfunga. Bamaze kubapfunga muri iryo joro, igihe kiragera, maze Paulo na Sila bari mu ijoro, bageze mu gicugu hagati, batangura kuririmba haleluya, haleluya, barasenga. Jambo ry'Imana riravuga mu Byakozwe n'Intumwa igihimba c'16 umurongo wa 25, haravuga ngo maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ica inyiganyiga cane, giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu yibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Haleluya, Yesu ashimwe. Iminyororo ya bose iradohoka. Amasengesho ya Paulo na Sila yatumye abari muri iyo prison bose bahita babohoka, iminyororo ya bose irabavako kubw'amasengesho ya Paulo na Sila. Mwene data, ndagira nkubwire ibanga ryo gusenga mu ijoro. Haleluya. Abantu benshi bamenyereye gusenga ku mutaga, maze bakararikwa bati saa 4 bati ni misa, bati saa 4 bati ni gikorane. Ariko no munsi ndagira ngo nibutse abo muri groupe b'amaso yuko Imana yakunze kwigaragaza ikora ibitangaza mu gihe c'ijoro. Paulo na Sila barafashwe, bamaze gufatwa, hanyuma baremera bahorwa izina rya Yesu Kristo, hanyuma barapfungwa. Bamaze gushirwa mu nyororo, hageze mu ijoro bararirimba. Ndakangurira abakristo mwese muje muririmba haleluya, muje mutazira, mucurarangira Imana mu mitima yanyu, muririmba kantike n'indirimbo z'amatazirano y'ibya muhemu, mucurarangire Imana mushima, mukenguruka. Haleluya. Mwijoro bararirimbye. Hariho indirimbo ivuga ngo Paulo na Sila mwibohero bari bababaye cane, bagakubitwa bitavugwa, bahorwa izina rya Yesu. Bene data, ni wasenga inzugi zihita zuguruka, inzugi z'ibibazo, inzugi z'intambara, inzugi z'ibigeragezo. Urifise ibibazo mu mutima wawe, urafise ibintu byinshi bikubangamiye, bigutera inzitizi n'intambamyi, bikubuza kuzoja mu ijoro. Ariko ngira ngo nkubwire, niwabyuka mu ijoro ugasenga, bya bindi byose byahora bikuboha bihita bidadanuka mu izina rya Yesu Kristo. Reka turabe ikintu cabaye. Paulo na Sila bamaze gutangura kuririmba ngo maze nko mu gicugu, haleluya,
nawe ugerereze hajya mu gicugu muri aya masengesho turimwo muri uku kwezi kose, ugerereze hajya mu gicugu utangure gushirako. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ngo maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, barimo barasenga baca barashirako bararirimba. Amasengesho uririmba utiganyira ahesha Imana icubahiro. Amasengesho usenga utari muri dodomba ahesha Imana icubahiro, atuma ibibazo byawe bikemuka. Amasengesho usenga utari muri doga, utari muri dodomba, utari kuriganyira, ahubwo uri kuratamba ukoma amashi uririmba. Nimwiyumvire aba bene data Paulo na Sila bari bakubiswe, bari bashishaguwe, bari batonaguwe imishishago ku mibiri yabo. Nukuvuga byari byabaye ibintu bikomeye kuko bari bakubiswe cyane, bafashwe, ariko muri ico gihe barabirengako bararirimba. Imana ishimwe cyane, barabirengako baratazira. Ndagira ngo ubwire yuko ari munezero mwinshi iyo uje imbere z'Imana, uje imbere zayo ushima, uje imbere zayo utazira, uje imbere zayo uririmba. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mwene data nkubwira akamaro ko gusenga mu ijoro. Haleluya. Ngo isi ica iranyiganyiga cyane yiturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu yibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Mwene data umva, iminyororo yawe izodohoka, n'iminyororo ya mwene so idohoke. Iminyororo ya wawe udusengera izomuvako, babagwaye usengera bazokira, kubera ubyuka mu ijoro ugasenga, ugasenga utazira, ugasenga uririmbira Imana, ukayikengurukira ibyiza yagukoreye. Haleluya. Ndagira ngo rero muri aka kanya ntera umwete ababyutse gusenga mu ijoro mwese, ndababwire nti mukomere kandi nimushireko muramirize mubandanye, kuko Imana ikora ku mutaga igakora no mu ijoro. Haleluya. Ikibazo wo kwibaza ko mumaze imyaka amadini yose bararika gusenga ku mutaga, naho nyene bakabikora rimwe mu ndwi, ariko ijoro ryoje mwarihaye nde? Mbega ijoro Imana ntirizi? Mbega ijoro Imana ntirikora nk'ibitangaza? Egome. Mbega ijoro Imana ntigomba ko abantu barisengamo? Egome. Akarorero naka tubonye ngaha, aba basenga hari mu ijoro kandi bari bageramiwe kandi bari mu kaga, ariko nicabujije kuririmba. Haleluya. Mbere ico gihe Imana ikora ibitangaza, bica bituma ngo umukuru w'ibohero yageze ahantu ashaka kwiyahura, amaze gusanga bose iminyororo yabavuyeko, yibaza ko bose nukuvuga ngo bamaze gutorokwa, bamaze kugenda. Kuko iyo havamwo n'umwe, uwo mukuru w'ibohero amaherezo kwaruko yateza kubazwa aho uwo muntu yaroye, kubera isi yaratigise, isi yaragigimye. Amasengesho y'abana b'Imana atuma isi igigima, atuma isi inyiganyiga, atuma amatanguriro y'ibohero anyiganyiga, atuma inzogi z'ibohero zizuguruka. Haleluya. Amashene, iminyororo, imigozi, ibitsiburira, ibitsibo by'abantu bose baboshe, by'abadayimoni baboshe baboha abantu, ibyo byose biracikagurika bikavutagurika kubw'amasengesho y'abana b'Imana, kubw'amasengesho muri groupe b'amaso, kubw'amasengesho y'abakristo. Imigozi n'imashene biracakagurika bikavutagurika mu izina rya Yesu w'umunyanazareti. Ndakangurira abantu gusenga nk'uko Paulo na Sila basenze Imana. Imana irugurura, Imana irakemura ibibazo, bica bituma na wa wundi yari yabapfunze nawe nyene acarababaza ati nkora iki? Haleluya. Acarababaza ati nkora iki? Haleluya. Nuko rero umurongo wa 29 niwo bigaragaza neza ngo ahamagaza imuri yitera mu nzu, ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila, arabasohokana, arababaza ati bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Haleluya. Uyu murinzi arababaza ati mbega mubona nokora iki? Mbega mubona nkwiye gukora iki ngo nkire?
mbega mubona nkwiye gukora iki? aya masengesho tugiye gusenga azotuma abanyabyaha bakizwa, batangure kuza bavuga bati mbega mubona nkwiye gukora iki ngo nkizwe? Haleluya! Mukozi w'Imana, mukristo, ngwino dufatanye uyu murimo, dusenge. Baba pagani, baba rozi, baba pfumu, baba konikoni, bamwe bashaka kuroga abantu, bamwe bashaka kurya abantu, bamwe bashaka kwica abantu, bazoza batubaze bati nkwiye gukora iki ngo nkire? Nibagusanga bakakubaza, urahita ubereka Yesu, urahita ubarangira Yesu, urahita ubabwira ko Yesu akiza, urahita ubabwira ko Yesu abohora. Mana ishimwe cyane. Haleluya! Tumvi ko uko bamusubije. Murongo wa 31 baramwishura bati izera umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe bose. Haleluya! Izera umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe bose. Mwene data, ndagira nkubwire yuko ugomba kwizera umwami Yesu, mwe nabo mu nzu yawe bose bakire, bakizwe, bakira umwami Yesu, babohoke. Haleluya! Nico gituma mu gusenga ugomba gusenga uririmba, ugasenga ucagaguza imigozi, ugasenga utazira Imana. Iyo usenga uririmba, imigozi iribwiriza. Iyo usenga uririmba, imisozi iri imbere zawe iribwiriza. Imana ishimwe cyane. Nico gituma uyu mukuru w'ibohero yahise acakizwa, ngo yaciye abatahana muhira, hanyuma araboza inguma, arabakanda, abakanda ibisebe byaho yabashishaguye, byaho bari bakubiswe, byaho bamye bakubitwa ku mutaga, kuko icyo gihe mu ijoro bari bapfunzwe. Hanyuma amaze kubakanda inguma, aca arabagaburira, arabazimana, hanyuma baca baramubatiza mw'iryo joro nyene. Bishoboka ko hafi yaho hariho pisine, ubwo yaciye ahita abatizwa, ntiyiriwe arahingishanya, ntiyiriwe arabaza. Ndagira ngo mbwira abantu muri groupe b'amaso, ndababwira ntimubatize abantu, mubatize abantu. Umuntu wese acemera kwihana, ntimuce murindira ngo ejo, ngo canye mu mwakuza, ngo canye mu ndwiza. Ako kanya ntuhombe umuntu uba wamaze kuroba, wamubwiye ubutumwa, amaze kwizera ucumubatiza. Nimugire vuba kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nimubatize abantu, nimubohora abantu. Reka turabe ngene byaciye bigenda. Haleluya! Haleluya! Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 33, muri ico gihe nyene ijoro, muri ico gihe nyene c'ijoro arabajana, abuhagira inguma z'inkoni, aca arabatizwa bo nabiwe bose. Muri iryo joro nyene ntibyarize kurindira ngo mu ndwiza, ngo bukeye, ngo reka dusabe randevu, ngo reka tuzobanze tugushire ku gice. Oya, ibyo ntibikora. Umuntu yizeye Yesu nta kindi, nimubatize abantu. Umuntu yizeye Yesu nimubibirize mu mazi muri Yorodani, atari yandi yo ku mutwe. Oya, apana yandi ko mu mutwe. Oya, namwe mu mazi. Nimba hariho pisine, nimba hariho uruzi, nimba hariho ikiyaga, mumutwara ku nkombe mukamubatiza. Haleluya! Mwamara kumubatiza agaca bicare mwigisha, mukaba mwandikishije mu ijuru yuko muvuze ubutumwa. Nico gituma turiko turakangurirwa gusenga Imana. Haleluya! Turiko turakangurirwa gusenga Imana bene data. Ndagira ngo muri aka kanya turabe akamaro ko gusenga mu ijoro. Yesu Kristo nawe yarasenze Imana, yarasenga mu ijoro. Iyo turaba mu butumwa bwiza bwa Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ni ca 6 umurongo w'12 haratwereka ingene umwami Yesu nawe yasenga mu ijoro. Ikibazo wo kwibaza mwene data ni iki kibazo: mbega ko abantu no munsi batagisenga mu ijoro? Mbega babikuye kwande? Ko turabira karorero kuri Yesu, ko Yesu ari we citegererezo, ko Yesu ari we citegererezo. None igituma tudashobora gusenga mu ijoro ni kubera iki bene data? Haleluya, haleluya! Ni kubera iki tudasenga mu ijoro? Luka 6 umurongo wa 12. Muri iyo minsi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Haleluya! Muri iyo minsi Yesu Kristo avayo aduga mu misozi,
aja gusenga ararayo. Haleluya! Kubera ko yagomba akore igikorwa gikomeye, kubera ngo ijoro rikeye, umurongo wa 13, ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe atoranyamwo 12 abita intumwa. Haleluya! Igituma duhamagarirwa gusenga, hari ibikorwa bikomeye Imana igomba kudutuma, hari ibikorwa bikomeye Imana igomba kuturarikira, hari mission ihamagarwa, gutoranywa, kumvira no kunesha isi. Imana igomba kudutoraniriza kugira ngo tuba abahizi. Abahizi barasenga, abahizi barara barasenga, abahizi barara barakesha. Imana ishimwe cyane. No kumutaga ntibibagira, kandi kumutaga bakora mission, mwijoro bakarara barasenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Yesu Kristo yarasenga buri gihe cyose, yabagomba gukoreshwa gukora ibikorwa bikomeye. Nta turabonye yagombye gutoranya intumwa 12, yabanje kurara arasenga burinda buraca. Tugiye kuraba ahandi hantu Yesu yasenga nkuko yasanzwe amenyereye mwijoro. Luka 22 umurongo wa 39. Yesu asengana umubabaro, arasohoka aja ku musozi wa Elayono nkuko yamenyereye. Abigishwa biwe nabo baramukurikira. Ashitse aho hantu arababwira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Haleluya! Yesu ashimwe cyane bene data. Yesu Kristo aja ahantu mu musozi gusenga mwijoro nkuko yamenyereye. Abigishwa nabo batangura kumwigana, baramukurikira. Ndagira ngo mbabwire mutangure kwigana Yesu, mutangure kumukurikira. Yesu Kristo arakubwiye ati senga kuko imbere hari bikomeye. Senga kugira ngo ntuje mu mosha mabi. Senga mwene data, turagomba gusenga. Yesu arabwiye abigishwa biwe ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Haleluya! Yesu Kristo arababwira ati nimusenge. Yesu Kristo arabwira ati nimusenge. Mwene data nawe shira kusenge mwene data, kuko niwasenga niho uzokongerwa ubushobozi, niho uzokongerwa imbaraga, niho uzokongerwa ububasha. Haleluya! Ngo ashitse aho hantu arabwira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Bene data nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Imana ishimwe cyane. Nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi, kuko uyu mwaka turiko turasozera, uyu mwaka waranzwemo ibintu byinshi, ariko umwaka ugiye gutangura nawe uzoba urimo ibintu byinshi. Ngira ngo igihe kimwe tuzobigenda tubiganira ingene ibihugu bimwe bitegura kugira ngo bashireho ya ma identite ya electronique, aribyo bizokwegera abantu guhabwa inimero za microchip, inimero zo gukontororwa, aribyo bigiye gutuma isi igiye kwinjira mu ntambara, kuko ibihugu byose birimo biripanga ngo bigende bitere Isirayeli, kubera yuko nayo iriko irabica bigacika hariya muri Gaza mu Barabu. Ubwo rero intambara ya Harmagedoni iriko irarota, kubera yuko uruzi Efurata rwamaze gukama mu mwaka uheze, rwararangiye, rwarakamye. Imana ishimwe cyane. Ubwo ruzi rwarakamye, kandi mukibuka yuko ubwo ruzi ruri muri za nzavya ndwi na bya byago ndwi bimwe Imana yavuga yuko izobanza gukamya uruzi Efurata, kugira ngo ingoma, abami bo mu karere ko burasirazuba bwose, abami bose baze gutera Isirayeli. Intambara n'isibaniro bikazobera ku musozi witwa Megido. Intambara rero yo ku musozi Megido ariyo ntambara yitwa Armagedoni, akaba ariho bizobera. Ibyo rero bakaba bamaze kwipanga kugira ngo bahite bashiranako, kandi izo bari intambara ya bya bindi bicira umuriro, ya bya bindi bitigita, bya bindi bikora inganda, bica inganda, bya bindi bya bigwanisho bya ronyanganda, bikaba ari byo bazosukanako. Ariko wewe mwene data, reka dusenge kugira ngo nituje mu mosha mabi. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro cyane. Reka dusenge kugira ngo nituje mu mosha mabi.
ubwo ibimenyetso birimwo biragaragara, birimwo birasohora, birimwo birashika, birimwo birigaragaza, ibi bimenyetso nibitwereka ko abakristo tugomba gusenga. Narimwo ndababwira ibijanye n'ukuntu urwo ruzi Efurata rwamaze gukama kugira ngo intambara y'abantu bahaca n'amaguru bahite bitabagora. Imana irababwira ati nimuze baze bagwanye Abisirayeli, ariko Imana iragomba ko izokora igikorwa gikomeye cyo kwikurako abansi bayo mu ntambara ya Harumagedoni, igihe izobagwaniriza ku musozi witwa Megido. Ku musozi witwa Megido ni umusozi uri mu Bwisirayeli, aho niho hazoba intambara. Uwo musozi uri hakurya uvuye hirya muri Efurata mu bihugu bya Siriya, ukinjira hakurya ukinjira mu bihugu byo muri Isirayeli. Uwo musozi uri mu Bwisirayeli witwa Megido. Ayo majambo tuzoyagarukako tuyaganireko, buri muntu wese atahure asobanukirwe ingene isi iriko iragira ku kanyuma. Isi iriko iragira ku kanyuma. Mwene data, reka gucogora, reka gukurikirana ivy'isi bive nyuma, bihebe, reka kuremerezwa n'ivy'isi. Yesu yaravuze ijambo arabwira abigishwa biwe ngo ariko muze musenge cane, ngo kandi muze mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe n'ivy'isi, ntiremerwe no kudandahirwa, ntiremerwe no kuboregwa, ntiremerwe n'umwitwarariko w'ivy'ubu bugingo, kugira ngo uwo munsi ntuzahave ubazako nk'umutego, kuko uwo munsi uzoshika ku bantu ukaza usanga ari nk'umutego n'ururiba ku bantu bose bashagaje mw'isi yose. Mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba nica 21 umurongo nuwa 34, reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuboregwa n'umwitwarariko w'iby'ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego. Haleluya! Uwo munsi mwene data ugiye kuza giturumbuka nk'umutego. Uwo munsi uzoza nk'umutego ku bantu, ngo uwo munsi ngo kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose. Uwo munsi ugiye kuza abantu bose bashagaje mu isi yose bagiye gutangara, bagiye kumaramara, bagiye kwicuza, bazorira baboroga batagira gitabara, bazorira batagira gitabara batiyomenya. Abantu benshi barimo barabwirwa kwakira Yesu bakanka gusenga kugira ngo bambikwe inkomezi, bakanka. Hari igihe kizogera bazicuza batakibona uburyo bwo kwihana. Umurongo wa 36 turavuze ngo mwami mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Haleluya! Mugabe. Yesu aravuze ati mwami mugavye ndasabye nanje mbwire gurupe b'amaso mutega amatwi mwese bariko barakurikirana ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mugabe mube maso musenge mu bihe byose, harimo no mwijoro, harimo no mu gicugu, nkuko Paulo na Sila basenze Imana, bari bagade, bari biteguye, bari maso, ntibigeze basinzira, bakomeje kugaba. Haleluya! Haleluya! Bakomeje kwicara bagavye bari maso. Maze rero kubera ko bari bageze mu gihe cy'igihe kibi, igihe bari bageze muri gihe kibi, igihe cyo gufatwa, nico gupfungwa, nico kubohwa, nico gutabwa mu mvuto, nta buzi cyo bari bashaka kubakoza. Ariko Imana irababohora. Imana ishimwe cyane. Imana yarababohoye. Imana ishimwe cyane. Nawe Imana yiteguye kukubohora, nawe Imana yiteguye kukurokora, nawe Imana yiteguye gukiza, nawe Imana yiteguye kugirira neza, nawe Imana yiteguye ubugingo budashira, nawe Imana yiteguye gukiza izo ngwara zawe zikire mu izina rya Yesu. Uko kwidoga no kwidodomba byose bite bihunga mu izina rya Yesu. Izo ntambara ufise mu muryango zihise zikemurwa mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bibazo ufise bite bivaho mu izina rya Yesu. Bwa busambanyi bwakubujije gusenga, bwakubujije gukizwa, uguma wipfuza, urashurashura, ukomeza ushurashura, byose bitubikira mu izina rya Yesu Kristo.
za ntambara z'abarozi bashaka kukuroga, bashaka kureba ukamuratinya, ukumutinya abarozi, ukumufise ibibazo, ukumufise ubwoba, uratinya. Ariko Yesu Kristo arantumye ngo mubwire ngo bohoka mu izina rya Yesu, akira gukira. Yesu Kristo afise ubushobozi bwo gukura kw'iminyororo, gukura kw'amashene, ya migozi yakuboshe, ya migozi yakudadagiye, yongere kuvamwo, yongere guhunga, yongere gutekera mu izina rya Yesu. Bohoka mwene data, akira kubohoka, akira intsinzi. Yesu yaranesheje. Imana ishimwe cane. Nico gituma dutegetswe gusenga ku mutaga no mwijoro, tugasenga bukeye, tugasenga mu gicugu, tugasenga haleluya muri minwi hose. byukusenge wambaza Imana, haleluya. Maze mwese wo muri grupe w'amaso mukeshe, musenge, mugabe, mube maso, mukomeze kwizera. Yesu arakiza, Yesu arabohora. Imana yawe icubahiro cyane, haleluya. Mwene data, Yesu yiteguye kugukiza ubwo bugwayi bwawe, indwara zo mu mutima, indwara zo ku mubiri. Yesu yiteguye kubohora, Yesu yiteguye kugirira neza. Niwapfuka mugasenga, niwabanza ukaririmba, amashene ari kuri wewe ukayacagagura, bya bindi byose bitari byo mu bugombe bw'Imana ukabiturira mu izina rya Yesu. Nimba hari ibiheko wambara, ugendera ku biheko, ugendera ku biheko abapfumu baguhaye. Ibyo byose ndagira ngo ubicagagure, ubikureko mu izina rya Yesu. Tugira ngo dusenge, kugira ngo tugusengere mwene data. Ayo mashene wambaye uyace, ngo bunyangari wambaye ubuce, ibyo wambaye ku matwi ubikureko mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka, akira kunesha, akira gutsinda, akira kwakira agakiza. kubura ubugingo bwawe buragomba gukira, buragomba kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Turagira ngo dusenge Imana mwene data. Nuko rero wegera hafi tugiye gusenga kugira ngo usabe Imana ubutabazi. Aya masengesho turimo nayo kubohoka, nayo kwezwa, nayo gukizwa, nayo kwakira Yesu, nayo kugira ngo abantu babohoke baze kuri Yesu. Yesu abagirire neza. Mwene data ntutebagane, tugiye gusenga. Urararitswe, urahamagawe kugira ngo nawe wongere imbaraga, wongere ubushobozi, wongere inkomezi zo gusenga. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro cyane. Ndagira ngo rero dusenga Imana. Wowe ugwaye ukore aho ubabara, tugiye gusenga. Nawe ufise icaha uwongere kubwira Yesu ati mbabarira. Imana ishimwe cyane. Wowe ufise imisozi iri imbere zawe, wumve ko iyo misozi igira ngo isenyuke mu izina rya Yesu. Wowe ufise intambamyi ziri imbere zawe, wumve yuko imisozi n'uturambi bizoringanizwa, ibigoramye bikagororoka. Yesu Kristo aragomba kukubohora, aragomba kutsindanishiriza, aragomba kuneshereza, aragomba guha imbaraga zo mu kuryo n'izo mu kubamfu mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu, muri aka kanya ndongeye kuza imbere zawe, ndagushimira yuko wadusezeraniye. Waravuze ati ico muzobaha mw'isi no mwijuru kizoba kiboshwe, ico muzobohora mw'isi no mwijuru kizoba kiboshwe, ico muzohamburira mw'isi no mwijuru kizoba gihamburuwe. Ndasenze muri aka kanya, ndagutabaje mu izina rya Yesu kugira ngo wongere kubohora uyu mwene data, wongere kumukiza buno busambanyi, wongere kumukiza runo rumogi, wongere kumukiza ibibi byose agendanwa, byose n'izi nzoga zongere kukira, yongere kuzivamwo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera umunyabyaha yihane, ndasengera umuntu akizwe mu mutima. Mwene data turagwaye mu mutima, harimo ingwara nta wundi muntu wikiza. Ntabwo ari ingwara y'abaganga, ntabwo ari ingwara y'abadogitere, ntabwo ari ingwara yo kuja mu bapfumu. Nta mupfumu yo gukiza, ahubwo mupfumu arimo aragusuka nk'ibindi birozi. Niwakire Yesu. Yesu niwe muganga, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Mwami, ndasengera umuntu abohoke, yongere gukiriza ingwara zo mu mutima. Umutima ugwaye ingwara urusha ibindi byose kuvugwa. Ninde yo uvura atari Yesu? Yesu Kristo turagutabaje ngo uvure uyu mukenyezi, umukiza ubugwayi bwo mu mutima mu izina rya Yesu. Hariho n'umugabo afise ubugwayi bwo mu mutima, bwo bugwayi bw'icaha. Cyo caha kirakugwaje, ugwaye kansere, ugwaye ibibazo bikomeye. Ingwara ugwaye isumba kansere, kuko ni ingwara izokwica ugapfa urupfu rwa kabiri. Mwene data bohoka, akira kwihana, akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubohoka mwene data. Ndasengeye umwene data, wongere kumukiza ubugwayi bw'ingwara yo mu mutima
umukize gutukana, umukize kubesha, umukize kuja mu bapfumu, umukize gutinya abarozi, umukize abadayimoni. Izi ngwara zose zamuteza ikire mu izina rya Yesu. Uyu mugwayi agwaye ingwara yo kubitugu ikire mu izina rya Yesu. Bohoka, kiragukira, Yesu aragukijije. Uyu mugwayi agwaye ingwara y'amaguru, bohoka mu izina rya Yesu. Koraho ku maguru kire mu izina rya Yesu, akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Amashene atsindwe, amashene atabagurike, amashene acikagurike, imigozi n'iminyororo icike nk'imwe yari ku maguru ya Paulo na Sila. Iyo migozi y'ibyaha yongere kuvako, imigozi y'abadayimoni bakubeshe yongere kuvako mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu ndagira ngo ngusengere nawe uhoke, wongere kubahoka ubwo bumuga bw'amaguru. Amaguru aragwaye, arakeneye gukira mu izina rya Yesu. No maguru turasengera kugira ngo akira, yongere gukira no bugwaye. Abadayimoni bari muri ayo maguru bavemo, basezere, batekere, bahunge mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abera, ndasengera abana b'Imana, ndasabye mwami data ongera gusuka ubushobozi muri gurupe b'amaso kugira ngo ibitero by'inyukami byose bibarimo bitunumuke bavemo bigende bitogira ububasha, maze bangire ubushobozi, ubongera imbaraga mu izina rya Yesu. Turasenze mwami muri kano kanya kugira ngo abantu benshi bahishuriwe kandi berekwe, basobanurirwe byinshi, batahuzwe. Mwe muyera baze ko bahabwa ubushobozi bwa mwe muyera. Jambo ry'Imana avuga ngo muzahabwa ububasha, muzahabwa ubushobozi. Mwe muyera niyabaza ko ndabasengera bahabwa ubushobozi bwo gushingira intahe, bahereye mu ngo zabo, bahereye mu mihani wabo, ndetse naho bateranira, bahereye mu karere kaho bari, aho bakorera imirimo hose. Mwami turasabye mwami ngo bahe ubushobozi bwo kuvugira no kwamamariza no gushingira intahe. Urakoze data kubikoze, zina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze uri Imana isumba byose. Turagushimiye mwami ku bantu babohotse no ku bantu bakiriye agakiza, no ku bantu bongeye kwandikwa amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Amazina yabo afutwe mu banyabyaha, afutwe mu gitabo c'abagiye kurimbuka, yandikwe mu gitabo cy'ubugingo c'abamagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye kuremwa kw'isi. Urakoze mwami, urakoze. Nubishimwe ku bantu babohotse bakiza ingwara z'imitima n'ingwara z'imibiri. Urakoze kubishinga nawe bigiye gutangwa ku bantu benshi mwami babohotse. Urakoze, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze. Nuko rero mwami ndabisenze nizeye mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Mwami Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Nuko ku mazina nitwa Mbonimpa Abeli, nongeye kubabwira ko ubutumwa buca no kuri Bamaso TV, kuri Bamaso TV ubu butumwa buracaho. Ndagira ngo nibutse abakurikirana amasengesho, abagomba kwifatanya natwe mu masengesho y'uku kwezi, amasengesho twatanguye uno munsi. Murahawe kaze. Turagira ngo tubashireho telefone ya WhatsApp aha kuri Bamaso TV kugira ngo mwinjire muri groupe Bamaso, hanyuma mukurikirane amasengesho. Imana ishimwe cyane. Abantu benshi murararitswe kugira ngo twinjire muri ano masengesho. N'amasengesho tuzosenga mwijoro no kumutaga, mwijoro no kumutaga. Mwijoro saa 9 tubyuka gusenga, hanyuma saa 9 tugatangura kandi gutazira Imana no kumva ubutumwa bwiza ndetse no kuririmba. Abafise indirimbo mwese muhawe kaze, abafise ibishinga ntahe mwese muhawe kaze. Twamamaza umwami Yesu Kristo, tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, kuko Yesu Kristo agiye kuza kandi niyaramukaje urugi ruzokugagwa, hanyuma rero abera batahukanwe mu bwami bwo mwijuru. Imana ibahezagire cyane rero, mugira umugisha. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Yesu abahezagire cyane, amen.